kimwe gusa ndanka gukorana n'umuntu adafise impano muri iyi si. Sinari bwabona umukobwa asa nawe, sinari bwabona umukobwa asa nawe, uri mwiza sheri uri mwiza. Hello guys, hello people, tabaramukije abarundi mwese n'abafanzi ba Burundi Flex TV. Yes, kuri mikoro muri kumwe na Ami Burundi, inyuma ya kamera muri kumwe na Kedi Basam. Ino munsi twaje kuvumbura ariwe umuproducer muzi cyane mumenyereye, ariwe King Plata. Ino munsi turi iwe twamaze kuhashika ndira gato mubona King Plata, hari tugiye tumubazi aza kubishura, amaza kuronka inyishu yabyo ingene aza kubishura. Vite Plata Papa uraho? ego ndashimye. Ino munsi twamugende King Plata kubamenyereye nk'umusani ariko abikoramwo neza, nk'umuntu ahora akora indirimbo abastar nkuko mumenyereye King Plata. Ino munsi kumwe ngaha anyi Plata, abafanzi ba Burundi Flex TV bakeneye yuko ushobora kubaramutsa ndetse rero nakajambo ushobora kubashikiriza abakunzi ba Burundi Flex TV n'abakunzi ba Plata. Bon, abakunzi ba TV yacu iri ngaha nyene tuko tugira iganiro n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi, abakunzi b'umuziki wa Plata, bose muri rusangi ndabaramukije. Ya Plata, iyo visi mu gatondo y'iki ubanza kwanza gukora? Cyose mu gatondo icyo mbanza gukora ko ndibana mbanza gusenga. Mameje gusenga nkashimana nyene uko nasuye kuja muri liste yaza kubona umunsi mushasha, hama campanga gahunda zanjye zindi izo nibagiye gupanga mu ijoro n'ibindi nkacaja ku kazi. Bega Plata, iyo byose mu gatondo ukunda gufungura iki? Mu gatondo ufungura ibintu bitatu. Swat nkanwa amata na biscuit sec, canke nkarya icapati y'amagi n'ibiharage, canke nkarya ivoka n'umugati ngaca shirako n'amazi hejuru. Esa Plata, nkuko abakunzi ba Burundi Flex TV n'abakunzi ba King Plata bavuga ati Plata ko tukimubona kandi mu muziki, mbega warahagaritse umuziki canke? Oh ya, Plata ntihagaritse umuziki. Plata arahari kandi aracariho, kuko ejo niyo nasohoye cover y'urutonde rw'indirimbo nzokorera ko umwaka wose, indirimbo 6, bisigura ko Plata ahari. Ni bon, wakoze cover yashimye gushira ko EP, mugasi EP ni 6 songs of the year, standard indirimbo 6 z'umwaka. Donc guhera uku kwezi turimo gushika mu kwezi kwa 12 ni indirimbo nzokorera ko nzokorera ama video, nzogira ama projet, ama concert n'ibindi nizo standard. Donc izindi zoze zizokorerwa cyangwa zo bazifise zo cyazija mu mugambi wo mu 2022, ariko 2021 ni indirimbo standard nzokorera ko, bisigura yuko abara bibaza yuko Plata dahari, Plata takiba tacumvikana tagira gute, Plata arahari. N'ubu nyene ngiye gushira indirimbo kuri YouTube yitwa Supu, sawa? Hirya ejo harazi iminsi nayo yashize ko indirimbo yitwa Akazuba. Muri izo 6 rero hari n'indi yitwa Huha, nyinshi ziri kuri YouTube ngo meze gushira ko zose. Hama cyo ntangura rero umugambi wo kuzimenyekanisha, umugambi wo zikorera amasanamu, umugambi wo gushika hose no kwibutsa no kwireka kuri ba bandi bari bazi yuko Plata takibaho. Biga Plata, kuri izo ndirimbo zawe 6 ukumubwira ama concert n'ibindi, muri izo ndirimbo 6 zawe nihe ndirimbo ukunda cyane? Ijya uwumvirije we nyuko uvuga ati indirimbo ndayikunda cyane vraiment. Bo ndinze gutora izo 6 nuko nazikunze zose. Hama ego ndahashwa kubamo iyo nkunda cyane, ego irahari iyo nkunda cyane. Urashobora kuririmba gato kugira abafanzi ba Burundi Flex TV yumvirize? Iyo nkunda ni indirimbo yitwa Akazuba. Ririmba kugira abafanzi ba Burundi Flex TV n'abafanzi ba King Plata kugira bayumvirize.
kuva aho nakagendeye muri iyi si, kuva aho nakagendeye muri iyi si, sinari bwabona umukobwa asa nawe, sinari bwabona umukobwa asa nawe, uri mwiza sheri uri mwiza, usa n'akazuba ko mu gitondo, nyemerera nibera Adamu mbere Eva, paradizo yacu ubu nazo kizobamo. Yes, uyu ndirimbo ni nziza cyane ndayikunda vraiment. Hama Plata, mbega ari mu rukundo? Plata haraheze hafi haraheze umwaka n'amezi 5 avanye n'umugore, donc une année et 5 mois Plata yibereyeho uku yemereye. Plata afise abagenzi b'abahungu abakobwa batama bamama kibose, bisigura ko Plata ibintu by'urukundo yabivuyemo haraheze igihe, ko urukundo ni byamwe rwari urukundo kwa rukubaka, yarafise umufasha afise umugore, ariko nta mugore Plata afise abayeho. Isa mbega Plata uramaze kuryamana n'umukobwa mu hotel nyuma mu gatondo ukicuza? Oya, imbere yuko nja kuryamana nawe mbanza kwiyumvira, kuko sino kwicuza ikintu naje kwiyumvira gukora. Dusubiye inyuma gato Plata, kuvyerekeye turabonye yuko ufise urwaruka runini cyane muri label ya Best Way Music. Bega ijya label ko kwashimiye kugura ijya label ya Best Way? Best Way ni mu Gifaransa ni meilleur chemin, mu Kirundi ni inzira nziza. Best Way kugira tubashe gutora bajya baririmbyi dukorana, bon ni nkuko ejo canke hirya ejo nabo bashobora gutora abandi bakabazana canke bagatora abandi bakabereka inzira. Best Way ni meilleur chemin, inzira nziza yo kwereka abandi, ndamwereka inzira nawe akaja kwereka ubundi inzira. Hama barya si kuvuga ko basumbije abandi kindi canke ikyoya, barya bari hajya bivanye n'ukuntu twahuye n'ukuntu twayaze, ko umva amahirwe ntaja ku muntu uri wese. Musho kuba muri ahantu wasanga umuntu atabizi ari we agize apashije mu examen canke mu bindi, n'ababizi ugasanga babaye no class. Ego bidasigura rero yuko bajya arabahambaye canke arabagenzi benshi twahuriye ahantu twarakuze bafise abandi bagenzi, mugabo rero duhuye turayaga tuvuga tuti ndabahamagara mfise umugambi n'uyu muze yo tushire mu ngiro dukore ivyo nzobakorera ejo canke ejo nkazoba narapfuye canke naragiye handi kure muzoce mu byerekana abandi. Pega Plata nizihe intambanye urucamwe kuvyerekeye ibintu bya video cyangwa kuri gukorera abandi umuziki, mbega nizihe intambanye urucamwe kenshi cyane? Gukorera abandi umuziki kenshi kubera agenda umuririmbyi usanga bavuga ngo izanjye ndazikora neza, iyo icyo ni cyambere. Kasanga tunda babwira ko mwambira abaririmbyi kenshi iyo ugiye muri studio va muhira wateguye ikintu neza, ikintu gisukuye. Na jewe iyo ishatse kuririmba ndafata umwanya wo kubitegura, nkapanga imistari yanje nkayipanga neza, nkayitondeka neza arrangement byose nkaca nkora. Hari igihe binanira no gukora indirimbo cyangwa bikananira no kuyikora, nkaca kurondera undi muntu aza abinkorera. Nkuko n'uwo muririmbyi arashobora kunzanira indirimbo tukayikora, bikanka nkayitwara ahandi atabizi tukayikora. Mugabo kenshi usanga harimo imyidogo y'abasani ngo ujya kubera n'abaririmba arabyikorera neza, ugasanga ni ingorane tugenda duhorana, nimva ibintu byinshi tugenda duhorana. Ariko kugira nevite ivyo byose cyace bisaba kubanza gutekereza naho no kwikorera. Sinikorera nyinshi ndakora, ariko cyane cyane ndashiramo ingufu yaba kuri jewe yaba no kubandi, ko twese turabaririmbyi kandi turifuza gutanga byiza bica mu matwi y'abafanzi bakaryoherwa kumva yuko ko bumva umuziki wa Kanovera. Pega Plata, ninde umusitari urukunda cyangwa udakunda kuza gukora indirimbo ngahi wawe, nkuko harashobora kuza umuntu adashobora kuririmba, bega ninde umusitari wemera kuvuga ati uyu ndakorera indirimbo yiwe neza biciye mu ngiro n'undi udashaka gukora indirimbo ziwe? Bon biratandukanye, aha ni ku kazi kimwe gusa ndanka gukorana n'umuntu adafise impano. Mugari yabaza
ushaka bon hariho abumva impanuro ndabaha araza tugakora nkumva ko atashoboye nkaca namubwira nti genda ubigira ukuntu akagenda kandi akemera agarutse akaca bikora neza n'ubundi amubwira nti ntavyo ushoboye ahubwo genda ugire travail gukina akanga no je shaka uko nyene amafaranga yanje wazi ngani ku kazi tuko turondera ubuzima tuko turondera uburyo amaze kukubwira ko atavyo ashaka gukora uko yabizanye ndabisyatagura hama nkatora rya makeya akamfasha na jewe gukora ibindi kuri ivyuma cyangwa gukoresha ivyuma kwambara gusohora clip n'ibindi nundaza abizi ndamurikodinze mumva fresh hama bikangyohera bikanamimbara bigatuma mpamagara n'umumenyesha makuru aze atora iyo ndirimbo aje kwivuza kwiraje kuko ni indirimbo itoguma muri station ngumwe muri telefone y'uwo muririmvyi audio kuko arabasha kumenya audio kwa King Plata bega audio imwe kwa King Plata na mafaranga ngaye bon sinavuga igiciro ko umuziki ibiciro birahindagurika bivanye n'ubwoko bw'indirimbo hari nk'ushaka blues abaza bashaka amajazz abaza bashaka salsa hari abazavuga ati nshaka ibe live urumva amabeyi agenda atandukana ko bica bisaba ibintu bisaba umusoliste ibintu bisaba umuntu afise amaviola umuntu bisaba umuntu afise accordion abigi usanga umuziki usaba ibintu bavuza bagenda gutora ingoma zimeze gutya ibindi bisaba donc uko umuziki ugenda usumbasumbana nuze imidiho igenda isumbasumbana niko n'igiciro genda kiduga cyangwa kimanuka donc umuziki sinovuga ngo turihishaya cankaye kandi biravana n'ukuntu uko yayaga n'umuntu ndashaka kubwira umuntu indirimbo n'ibihumbi 500 akayama nkamukorera indirimbo nkabwira ubundi ati indirimbo n'ibihumbi 500 akambwira ati oya je menyereye ahandi batanga ijana umva amabeyi yagira gute arahindagurika esa nko wifuza gukora na collab na wewe cyangwa kuza gukora na indirimbo ngahanye bisabwe iki canke ushoboye kuza gukora nawe indirimbo mbega hari cyo umusaba kugira mukore nawe indirimbo je naco nsaba gusa ndoshaka kumuha signale yuko iyo ukoranye n'umuntu ikintu tugikorana umugambi turakoze audio bisaba ko dukora video dukoze video dusabwa kugira gute kugira kuri hama promotion n'ibindi kugira umuziki twakoze ugere kure ego Bega Plata ninde umusaro ngaho mukisa cya Bujumbura wifuza kurana nawe collab bose n'abagenzi uwo nkene araza tugakora nawe tutarakorana na bamwe ariko ntibiraja muri gahunda kuko uwo nkeneye sinibaza yuko no mubura kandi ndifuza gukorana na bose ariko bamwe gusa kujya ntakunda kugenda nakunda kugira gute usanga tudahura cyangwa tutayaga cyane muri abaduhura cyane tuyaga cyane mbana amaze gukorana na benshi ariko gahunda kandi zanje ntabwo harandikwa cyangwa ntabwo harategurwa gukora amakolabo ego esa nkunga mukisaga cya Bujumbura twese turamumenyereye King Plata yuko ari umuririmbyi mbese agakora n'indirimbo hama nkuko uvuye ngaho akoja muri Tanzania cyangwa mu Rwanda kugira bakumenye nka King Plata kugira bakumenye nk'umusani mbega uko presenta gute ugeze ngaho King Plata urazi hari mu mwaka w'2012 nagiye mu Rwanda naba ku munyanyuzi yitavye Imana yitwa Dr Jack yambaje ati uri muririmbyi yego mu Burundi barakuzi navuye hose baranzi acha telefona mu Burundi acabaza umuntu ati ndi kumwe n'umusani wanyu akomeye cyane yitwa King Plata uwo muntu yavuze ati uwo nawe tuzi kabisa acarambira we ntabwo uraba umuririmbyi yaba umuririmbyi w'u Burundi ubu telefoni yaca kumbwira yaca yemera direct donc mugabo icyo kintu cyarampaye ubwenge kiranyigisha cyane ndavuga ni okay sabwa kugenda rero gukora cyane ku buryo usohotse hanze y'igihugu ko usohotse hanze y'igihugu ntuza abantu bavugana n'abarundi bari hiyo ubu je ngiye ahantu gukora hari abantu bashobora kubigira nkuko babingiriye muri 2012 agatelefona mu Burundi icyo ndisi gusa ubu nta muntu bashobora gutelefona bo mu Burundi bamaze King Plata ntamenye King Plata wariwe nkuko ngiye hanze shobora gupresenta ma œuvre bakayumviriza baje kuyumviriza
baca bashaka témoignage, baca bashaka assurance, bamenye umuntu bari kumwe. Ntibabaza jewe, baca babaza he aho yavuye. Turi kumwe n'umuririmbyi wanyu twokera muramuzi, ego turamuzi. Kandi ubu je suis sûr et certain que sohotse hanze y'igihugu ni présenter kundi King Plata mu baririmbyi bari hanze, baraza baririmbyi bo Burundi babatelefone akababwira cyane ni umuririmbyi kandi n'umuhinyanyuzi. Isa Plata nk'abatazi studio yawe ahiri peko cyo kubahereza address yawe studio yawe iri kuko benshi bumva ari mu Nyakabiga peka studio yawe yo bare maja hehe cyo kubabwira address ahiri nuko abantu benshi bashoboye guza gukorera kwa King Plata bakaronka address imeze neza. Studio yitwa Best Way Records iri mu Nyakabiga ya mbere kuri ya gatanu numero 12 ego mu kigo cha ASF Burundi Albino Sans Frontières. Nakihe kajambo shobora gushikiriza abafanzi ba King Plata n'abafanzi ba Burundi Flex TV? Abafanzi ba Burundi Flex TV ndashaka kubabwira yuko kandi abasaba ko bogira subscribe kuri channel ya Burundi Flex TV kugira baze bararonka ama notification baze baraba abambere kuri ama notification n'amakuru y'abaririmbyi b'u Burundi. Hama abakozi b'umuziki wa Plata ndiko ndarekura indirimbo zitandatu nzokoresha umwaka wose, bisigura yuko umuntu wese azi ko akunda indirimbo za Plata, akunda guteza imbere umuririmbyi w'umurundi yoja kuri channel yanje ya YouTube ni yanditse King Plata, acagira subscribe canke yace yiyabona kugira zijya ndirimbo uko zigenda zijako azoza arazironka atabanje kuja kuzirondera hirya no hino ahubwo akoresha telefone yiwe n'amamega yiwe. Yesa ino musta kumwe na King Plata murabona ko turi ku kazi iwe twamusanze ku kazi nganye ni mu Nyakabiga ni hahandi nyene abafanzi biwe n'abafanzi ba Burundi Flex TV nimwibagire kuza kumura aba King Plata muguze gukora indirimbo kwa King Plata kuko no producteur abizi cyane ariko arakora cyane ko aratravaye cyane n'umunsi wamugendeye ngaha anye reka dusoze ikiganiro cyacu turi kumwe na King Plata kuri mikoro muri kumwe na Ami Burundi inyuma ya kamera muri kumwe na Kedi Basam. Ciao. Nyemerera nkubera damu mbere Eva paradizo yacu bunanze kizobamwo nkubere papa nawe mbere mama bakunzi ba Burundi Flex TV. Hi hama icyo nabasaba nuko mugira subscribe kuri channel ya Burundi Flex TV kuri benshi kandi muri benshi ku bwinshi kugira muze muraronka notifications y'amakuru y'abaririmbyi banyu b'u Burundi n'ayandi makuru ndibaza yo mu gihugu cyacu cy'u Burundi.